Aigle Noir ahubwo je ndayikeje cyane yantangaje mu bisanzwe ku rukino batweretse mbonye ari ibintu bikomeye cyane iyo umva batuzari kwitsinda twari umva kucaca tungana 0-0. Ils ont bien défendu et tout, mais le niveau de l'équipe de l'Ahly est un peu élevé, tu vois. Je sais pas ce qui s'est passé, c'est comme ça le football, les choses changent. Ntibatsinzwe nko kuvuga ngo barushijwe cyane ahubwo bakinye neza ku mugwi wa mbere muri Afrika. Udravye na Aigle Noir iwacu makambi yo twavuye gushika no munsi kairo mu Misiri tugatetemesha antuka saruti. I believe the score in Egypt will not be less than 2-0. 2-0 at least. Maybe more 3-4, but at least 2-0. ku bintu mbonye on goal birashika na Messi aritsinda Cristiano aritsinda nta muntu atokwitsinda nta mupira bigeze batera mu igori ngo umugardiye wacu ahangayike ku masave ateye ubwoba icerekana yuko hari iwabo twoshobora kubakuramo. Je nagumye shimangira ku kintu kirekeye yuko umwara w'iyo yasohotse ari reserve mu gukina ibitoni no munsi nibyo tuzoba bitandukanye nabo nyene bavugamye hazo baravuga ati turashimye Imana kweri ku rukino rugize n'umbe tukabamisha abyiboneye rero hariya abafana mwese intsinzi ni yacu. Nyuma y'urukino rwa Ahly yaje gutsinda Aigle Noir igitsina kimwe ku busa abafana twavuga nyuma y'urukino bo baravuga ati Aigle Noir ntashe ndyohewe kuko yabaye bisikiye ngaha barabatwara equipe uravye umugwi bakinye ukomeye muri Afrika gutsinda kimwe ku busa no kuvyo bakinye cyo tumce ca kabiri ngo baryohewe ariko bakavuga bati match retour Aigle Noir ashobora gukora ibitangaza uravyemera ko zuvuga ko ibitangaza reka turindire match retour mugabo mushimire n'abafana mu kwandika muri commentaire yuko mubashigikiye murakoze ndabashimiye cyane gose.